Ndasubiriye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugiye mudukurikiye muherereye. Abadukurikiye baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye bigize imigabane igiye itandukanye, mwese ndabahaye mwiriwe. Ndahaye kaze mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu by'Abanyamerika, ibihugu bya Australia, Oman, Qatar, Arabia Saudite. Ndahaye kaze kandi mwe mwese mudukurikira muri mu bihugu mpuzamakungu, cane ibihugu biherereye ngaha mu buraruko, mu burengero no mu bumanuko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ndabahaye kaze. Ndahaye kaze kandi mwe mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu, abari mu ntara zitandukanye, imitumba, imisozi, uducimbiri. Ndahaye kaze kandi mwe mwese mutumviriza muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nibyo kwizigira cane kongera kubana namwe muri aya makuru n'ibiganiro tugire dushikirize kuri iyi mboneshakure ya Burundi News. Tuzi neza ko mukunda muri benshi. Vyonda subscribe canke sabone ni waba ukoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo amakuru n'ibiganiro bize bigushikire ku gihe. Kumbure ntuze wibagirwe gufyonda ngaho iburyo kwako kantu kameze nk'agakengere kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya dushikiriza umwanya ku mwanya bize bigushikire neza kandi ku gihe. Amakuru yacu rero agombe ashimikire kwizi ngingo nkuru. Turavuga ku makuru ariko avugwa mu butungane, turavuga ku makuru ariko avugwa mu mutekano, agateka kazina muntu. Ntago turi bwibagire kubayacira ku mayange no ku makuru agenda yandikwa ijya nino ku mbuga hwaniro zigiye zitandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire ku makuru ariko avugwa mu mugambwe CNDD. Umugambwe CNDD-FDD akaba ari wo mugambwe uri ku ntwaro mw'iyi misi ya none. Amakuru ariko avugwa mu mugambwe CNDD-FDD urongowe na Reverien Ndikuriyo akaba ari amakuru bibonekeza ko atari meza. Mu mugambwe CNDD-FDD hariko havugwa ko harimo bombori zigiye zitandukanye, kutumvikana ko barongozi bagize uwo mugambwe aho bariko bagenda bateranira hejuru. Reverien Ndikuriyo amenyesha ko hariho ibyo atariko agenda yumvikana n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, aho hariho ibyo batariko bagenda bahuriza ko mu burongozi. Hariho amaraporo agiye atandukanye Varisito agenda yaka Reverien Ndikuriyo, mugabo akaca abona ko atari ibintu bikwiye kwakwa izo raporo kuko ataho ahuriye navyo. Eka yemwe arenza ko akavuga ko Varisito nyene aja kure akamwinjirira mu burongozi bwiwiwe, atamuha umwanya wo gukora akazi kiwiwe neza, aho abandanya amusaba ibintu biboneka ko bidashoboka ko yotanga. Mu minsi yaheze yariko amusaba raporo y'ukungene umugambwe uriko urakora. Hariho ibintu byinshi biriko bivugwa muri CNDD-FDD. Perezida Varisito byose abitega amatwi akabyumviriza, yacamye asaba izo raporo. Rero aho nyene Reverien Ndikuriyo yaciye ashikiriza izo raporo nk'uko yari kazisabwa n'uburongoye igihugu. Izo raporo rero mu nyuma byaje kwibonekeza ko ari raporo z'intekinikano canke raporo zidakwije ibisabwa, ariho nyene yaca amusaba gusubira mu izo raporo. Ibyo kandi byaje nyuma yuko umugambwe wa CNDD uriko uvugwamo amatate menshi cane, n'amatate yo kutavuga kumwe n'umugambwe wa CNL urongowe na Gatorwasa. Iyi migambwe yompi ikaba ari imigambwe itarabana meza, aho ihora iri mu matate n'amatiku. Ivyo nyene byari bihejeje kuba ku mugambwe wa CNL, aho abanywanyi b'umugambwe wa CNL baciye bajanwa mu mabohero, eka bagafatwa bakagirirwa nabi, bamwe bagakubitwa abandi bagapfungwa batazi ico bazira.
abasigaye nabo mu duce tumwe na tumwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bagaca bagirwa inama yo kuva mu mugambi wa CNL bagaca baja mu mugambi wa CNDD-FDD. Ibyo byose rero byaregeranijwe bica bishikirizwa imbere y'umukuru w'igihugu Perezida Varisito, nawe nyene aca abisabira raporo Reverien Ndikuriyo. Izo raporo rero yaciye azikora mugabo ziba zidakwije ibisabwa. Reverien Ndikuriyo agaca ashikiriza ko arambiwe kuba Perezida Varisito atamuha agahenge na gatoya ko kugira ngo arangure amabanga yiwe. Amakuru atandukanye agenda ava ngaho mu biro by'umukuru w'igihugu nuko nyene umukuru w'igihugu we ico arondera ari uko umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe utari ku butegetsi yose ni imigambwe irimo abanyagihugu kandi iri mu gihugu igomba gukoranako kandi ikabana neza, kuko umugambwe wese ufise abanywanyi bawo ugomba kwitako. Perezida Varisito akaba amenyesha ko ata mahane na makeyi arondera hagati y'iyo migambwe, yoba umugambwe wa CNDD-FDD ari nawo nyene uri ku butegetsi hagati n'uwo mugambwe wa CNL wewe na Gatogwasa. Iyo migambwe yompi ikaba ari migambwe igomba kubana neza mu mahoro, cane ko ico Varisito ariko agwanya mw'iyi minsi ari izo ntwaro zitabereye, intwaro z'agafyinagazo. Akaba ariyo mpamvu ariko asaba Reverien Ndikuriyo insiguro zigiye zitandukanye ko ivyo bintu biriko bibera mu mugambwe wa CNDD-FDD. Mu yandi makuru turiko tugenda turonka ava ku masoko atandukanye nuko muri CNDD nyene ariho tukiri, hariho impfu ziriko zigenda zibonekeza zigiye zitandukanye. Mu ntara ya Cibitoki muri komine Mabayi haratoraguwe ibiziga bibiri by'abagabo, harimo uwitwa Yohani ndetse n'umugabo yitwa Nijimbere. Abo bagabo bakaba barasanzwe bagandaguwe mu buryo atari bwiza ngaho ku ruzi rwa Nyamagana, hama ibyo biziga byabo bikaba byaratowe ngaho nyene kuri Nyamagana. Bakaba bavuga ko abagize umugambwe wa CNDD-FDD aribo baca bashinzwa ku mwanya wa mbere ko aribo bagandaguye abo bagabo babiri Yohani na Nijimbere. Bakaba bari basanzwe bahagarariye umugambwe wa CNL ngaho muri iyo komine ya Mabayi, bakaba rero baragandaguwe mu buryo butari bwiza. Si izo mpfu zonyene, hari n'izindi zibandanya kwibonekeza mu duce tugiye dutandukanye, harimo ngaho mu gisagara ca Bujumbura, ngaho muri Bujumbura rirare, mu ntara ya Rumonge n'ahandi hagiye hatandukanye, cane ko iyo migambwe nyene itariko ivuga rumwe. Akaba arizo mvo zitera izo mpfu zitandukanye abantu bagenda bapfa bidasigutse. Ese ibyo byose biriko biba byoba bigire bisoze uburongozi bwa Reverien Ndikuriyo? Ese arashobora gukurwa mu mabanga agasubirirwa n'undi? Ibyo byose tuzobimenya canke tuzobikurikirana mu nyuma y'uko raporo yakozwe n'uyu mugambwe wa CNDD-FDD izoba ihejejwe kunyurwamo n'umukuru w'igihugu, agaca agira ico ashikiriza kuri iyo raporo. Reverien Ndikuriyo we ico ashikiriza ko Perezida Varisito hari ikintu ariko amuronderako, cane ko ivyo ariko agenda amukorera abona ko atari ibintu bibereye, akagaragaza ko ari ibintu biriko bigenda nyene bibangamira uburongozi bwiwe, eka yemwe bitamuha n'agahenge na gatoya ko kubandanya kurangura amabanga yiwe. Ico ariko arondera nuko yohabwa umwanya agakora akazi kiwe ashinzwe. Amakuru twari tubafisiye muri aka kanya, reka mutwemerere duce tuyahinira ngaha, hama tuze dusubire mu yandi makuru mu masaha makeyi ari imbere aza kuba agezweko.
Eka ndagukengurukire wewe wavyonze subscribe, hama nawe utaravyonda subscribe, vyonda subscribe canke sabone ni waba ukoresha YouTube y'igifaransa, hama ntuzuheze wibagire gufyonda kwako kantu kameze nk'agakengere kugira ngo amakuru yacu uzura yaronka mu bambere.